Muri iyi video nje kubereka akantu k'ubwenge abantu benshi batazi. Abantu benshi usanga baratunze amatelefone menshi bigatuma bata amanimero yabo. Reka ndakwereke rero izo nimero zose ntazo wataye. Reka ndakwereke aho zagiye. Muga bikunda ku muntu yakoze Facebook. Ndazi nta muntu yoba afise Android tobakoresha Facebook. Nta handi ubirabira naha. Uraja muri Facebook yawe, iyi Facebook iyi Facebook iyi suko uyugurure ucuzaha mubibone neza akandeko cuza ngaha muri parametre connection. Reka dutegereze parametre rero ngaha cuza ngaha muri parametre ahangaha akandeko murabona dusonda ngaha kandi parametre twasondeko parametre bice vyiyugurura ngaha dusonda ngaha ahangaha hagati murahabona usondeko ngaha ucuza ngaha muri pose information ucuza ngaha mubirabe neza ntihagire umuntu aza kwidoga ngo ntavyo nabonye. Ibi bikunda kuri iyi Facebook. Ucuza ngaha kuri importer les contacts uce ukanda ngaha. Ikindi naco nobibutsa kugira bikunde kwanza umanze ushiremo messenger, application ya messenger kugira bikorohere neza. Muga nubwo utayifise birakonda ucuza ngaha nyene usondaha kuri kwizina ryawe rya Facebook muri profile yawe mwabibonye neza uhafyondeko tegereze murabona yuko bimeze uko ama contact yose wari ufisemo yagiye ngaha mu gihe kari active bisigura yuko contact yose usize muri telefone ikigenda ngaha cyayijanamo direct. Reka rero turabe ma contact yose yagiyemo ama nimero yose dufyonda ngaha dutegereze mwazibonye zizose ni nimero kuva nkitunga telefone. Donc telefone yose natunze nkatakaza nimero nkayiguranya nkatakaza nimero zose zahita zijana ngaha. Izi zose ni nimero ku bantu bose nari narabuze nimero ni nyishu. Rero nawe bigerageze urabe yuko nimero zose zirimo ngaha. Donc ku muntu wabuze nimero ukandako reka turabe par exemple katurabe nguyu ucumukandako umuntu ushaka kuraba nimero wazibonye zica ziza ngaha direct ucuzibona nimero yiwe ucuyibona ushobora kuyandika ahantu neza mu gihe uba warayitaye. Aka n'akantu k'ubwenge murabona yuko ari akantu kizewe. Rero ntuzosubire kuvuga yuko atakaje nimero, gerageza utirabire ngaha. Urashobora kuvuga ati jewe nimero ya kanaka narayibuze, ntiwayibuze, tirabira aha muri aka kantu ndakweretse.